umwungere watuzigamye kuva mu gitondo gushika ino saha ukatuzigama turagaheza ni kwa mukama Yesu urafata amaraso yawe y'igiciro na mbere amaraso mera na Yesu nutwigirije nutwigire abantu bose bari ngaha nutwigire twese mu miryango iwacu mukama Yesu manuka udutwikire wirukanye imitima mibi yose iyiboneka n'iyitaboneka uragaheza ni kwa mukama Yesu nanze kububasha nahawe mu batisimu ukavukana nawe nkaba umwigishwa wawe utangira umuhanuzi n'umwami ndafasha mbere ku mitima mibi yose iyoyerera mu kirere iyota kudurumbanya abana b'Imana ndayurungitse munsi y'umusaraba Yesu niwe tuyiboheye kugira ngo bari ngaha bitegeze amaso yacu natwikira turi mu nzira abanza uragaheza gwa mukama Yesu mukama Yesu waravuze ngo barushe nibaremerewe nibazi wawe uzobaruhura uyu munsi turaje ngo turuhurire ababyeyi baje abihebeye Imana bari ngaha ababyeyi n'ibibondo baje umuzi n'imisore baje twavugira ngo duhezagire turamure imitwaro yacu uragahezage kwa mukama Yesu turashaka guhura n'Imana kuri uyu mugoroba turashaka twese tugende tukabanye turashaka twaye twivuga amazina uragahezage kwa mukama Yesu ndakuhezagira kwa tuwe na mutima wawe mweranda mutima w'Imana ndakuhezagira kububasha bwa Data na Mwana uragahezage kwa mukama Yesu ndakuhezagira ko takwanye nawe wewe kandi turanaguhamagaye manuka n'ububasha bwawe bwose manuka usangaze umwijima maze umututa amazi uragahezage kaze umutima mweranda ingu dukomere ingabirano zacu ingu kabiri ingabirano zacu zaryamye ingu dufashe guhura n'Imana kuri uyu mugoroba ingu by'ukuri twebwe tujye tumaze kwigishwa ingu wumvura amatwi yacu bitegera icyo mukama gushakako urakaza mutima mweranda turashaka ubumwe ku musaga turashaka ubumwe ku maso yacu turashaka kwiranga twumvirana mu miryango yacu twibura ababyeyi bakumviriza abana bakumviriza ababyeyi mukama n'ugutubwira ubumwe bushitse ese yigeze twese twohura n'ubutubwire yawe tukazokwivuga amazina kaze mutima mweranda nimutwigire n'umwigisha aza kutwigisha aze twasaba yivugiye turashaka ubwiza bwawe buboneketo nitubona kubona ubwiza bw'Imana kuri we kugira ngo tudutahe tugabaye kaze mutima mweranda turi kumwe n'umubyeyi wacu kugira ngo hagati yacu mubyeyi mwiza mugaragaze wa Eklezia turashaka usabire umuntu uri wese mw'izina ry'iwe usabire uza kutwigisha tubitangaza dukoreshe usabire ko bazomerana iwacu udasabire ko bakwiye n'umugongo turiko turasabira imitwaro yacu muvyeyi turashaka ko muri iyi minsi icenda tuzorwifuza tugahimbaza kwawe twakungukanya mu neza mama mwiza mubane nacu bakabakire kumare nawe kugira ngo tuzi Imana inama kw'isi no mw'ijuru mwarakoze Mariya Usima, Mama, Praise, Imana, Deus.
ijambo ry'Imana dusoma mw'itete rya mbere ubutumwa bwo kumiranga yandikiye abakoreri. Ntabwo novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika z'urukundo, noba meze nk'icuma kiguma canke ikinjanja ca sirana. Naho nogira indagano yo guhanura kw'izina ry'Imana, nkamenya amabanga yose n'ubwenge bwose, naho nogira ukwemera kuzuye kugaterura imisozi, ntafise urukundo ntaco noba maze. Naho notanga ivyanje vyose nkagaburira abarushwa, kandi naho nokwita mu muriro ngasha, ntafise urukundo ntaco vyomarira. Urukundo rwimanganya, urukundo rugenza runtu, nta shari rugira, urukundo ntirwihayagiza, ntirwishira hejuru, ntirukora karoranye, ntirurondera kunguko, ntirugira ishavu, ntirubika ari mu nda, ntirunezerezwa n'ubugunge, ariko runezerezwa n'ukuri. Rurenza ko muri byose, rwemera byose, rwizigira byose, rurinda byose. Urukundo rwiyongera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Abantu mwiriwe neza. Tukabandanya isabisho batanguye, igitaramo batanguye, guteranira umuzi wo mutima mweranda. Tubandanya dusaba kandi kuzirikana akanyamuneza k'urukundo. Turazi ko urukundo ariko karanga katwegereza Imana, akaranga katunywanisha n'Imana, gatuma twitwa ko n'inshuti z'Imana. Nico gituma ari ndarira ihambaye ya mutima mweranda twahisemo gusaba muri iyi ndende yacu, maze urukundo rugaca rero byaraganya neza. Uyu munsi twashimiye kuzirikana ijambo ngo abandi baguma bitwengera bati baraborewe umubiri mushasha. Umunsi wa Pentekoti abatumwa bari bamaze iminsi bigaragaje gutinya abansi ba Yesu, aribo bansi babo bari bikiriwe atakanyamuneza bafise. Ariko aho baroneye umutima mweranda baciye buzura akanyamuneza katumye bavuga indimi nyinshi ku buryo ababumva atabategera. Gushika rero aho abirenganira bagira bati abo bantu kwisaha baraborewe. Ibyo bariko baravuga ni ivy'inkorerwa. Ivyo bikerekana ko ingabire za mutima mweranda zagaragaje kw'isi kandi tukazibamo. Ab'isi abagendera mu kw'isi hari aho batutegera, kandi koko batutegera nyene, kuko turazi ko isi n'abayo bigize abagurunzi benshi bahaye kubagarije. Ingendo rero y'Imana n'abayo birumvikana yuko ntabwo bahimbaye nanjye imbere wabo. Uyu munsi rero tuzirikane ijambo akanyamuneza k'urukundo. Mbega akanyamuneza k'urukundo twokagira gute tukagendera mu butegetsi? Egome, umuntu n'ikiremwa cy'urukundo kandi n'ikiremwa cy'akanyamuneza. Ibyo tubona Imana ikirema umuntu mamuko. Cyabutangire cy'inkunzi cy'ibitabo cya Bibiliya cya mamuko kiratwereka ko mu mamuko Imana ikirema umuntu yarondeye impuzu z'akanyamuneza. Yari yamuhaye ibindi byose, iramuhaye ubukuru bwo gutanga amazina byaremwe byose, ariko akubwira ko atigeze aronka ikiremwa kimuha akanyamuneza. Arigirwa
kubera umunyakamwe arinjirirwa kubura ubasa wosangira ikiyago hanyuma Imana yigira inama yo kumuha umufasha bakwiranye umufasha bakwiranye si byiza ko umuntu aguma ari wenyine yiyemerera umufasha bakwiranye uwo mufasha bakwiranye ni umufasha kugira akanyamuneza nacyo bituma amaze kumubona Imana imaze kumuha yaciye atura n'akanyamuneza ubuhoreye ni nk'uko yokwiruka ubuhoreye biratungana uyu ni gufata amafa yanje kandi umubiri wanje iyo ni akanyamuneza n'uvuga ni yerekana ko uwo muntu wa mbere yari yuzuye yararose icyo yari yabuze bwa mbere akanyamuneza. Papa Francisco yaranditse igitabo mu mwaka w'ibihumbi 2016 icyo gitabo yacyise akanyamuneza k'urukundo ariko aravuga akanyamuneza n'urukundo bibwirizwa kuranga ingo z'abubatsi. Ndashaka rero uyu munsi nshimikire inyigisho yiwe kugira ngo nanjye ndabayagire ingene iyi nyigisho ya Pawulo Mweranda tubona ni ibaruwa ya mbere yandikiye abakorenti twoyibamo kuko ijambo ry'Imana turaryakira ritubera ifungurwa rikatubera novuga nti ibuye ryubaka ubuzima bwacu. Petero Mweranda kugira ibaruwa yiwe rya kabiri agira ati nimube amabuye mazima y'inyubako y'umutima. Iryo jambo ry'Imana yatwubakira imitima igatuma tutamanzura ubwiza n'akaranga ka bene Imana, tutamanzura ubwiza n'akaranga ka bene Imana. None rero iryo jambo ry'Imana Pawulo Mweranda adushikiriza ryerekeye urukundo, akatwereka yuko urukundo ari cyo kintu gihambaye kurusha ibindi byose, ariko ubuhinzi novuga nti bwambaye kuruta ubundi bumenyi bwose, ubundi buhinga bwose. Iryo jambo ni iry'ukuzirikana, ni iry'ukwakira. Nicyo gituma uwabatijwe agakomezwa n'umutima mweranda hagera igihe agahitamo gushinga intare urukundo kugira ngo kaba karagabwami kuko yabaye ubuzima yavuze ageze mu bigero. Gushinga intare urukundo biri mu mihamagaro ibiri, umuhamagaro wo kubaka Kristo n'umuhamagaro w'ubusaseredoti cyangwa kwihera Imana. Mugabo uyu munsi nimwe umuhamagaro wo kubaka Kristo, ingene uwabijwe agakomezwa akiyumva ko ari ubuzima mu Mana yabaye ageze mu bigero ashaka gushinga intare ukuri urukundo aheza akinjira mu mugambi w'urukundo, mu mugambi w'urukundo. Jewe ariko ndabona imisore n'inkumi baje kwimenyesha paruwase mwenda bagira nti ndabakeje Fesitasi mwe mwebwe agiye kuba umuntu muzima kuko ukiri umusore uba uri gice uri gicuka uba ugenda n'igihege, ukiri inkumi uba uri gice uri gicuka ugenda n'igihege. Ugize Imana rero hari umuntu bigusukako kirengere bigusukako ugahita kumva yuko uyo muntu muri kucugira ati ubutombowe ubuyiriwe. Nicyo gituma umusore cyangwa inkumi nibaheza ko bafata uwo ari we wese bagira bagakunda baba bapaye mukaba baritonda webuza neza bakiyega yabihinduka bagira ati urya muntu noshobora kumushyira mu buzima bwanjye nkamuranguriraho maze dufashanyije tukangura umuhamagaro w'urukundo tukigana Imana yadukunze. Kubaka Kristo ni ukwigana Imana yadukunze, maze umusore yabadijwe agakomezwa abaye akaza kwigana y'amasakaramentu yose, y'amasakaramentu mbungabunga ubuzima ngarukiramutima bw'Imana kenshi isiga cyangwa episedoni nako n'ikigongo, maze ayo masakaramentu akaza agatishura urukundo n'impuhwe mukama atwamanira, akaza agakomeza atuma ko umusore kandi inkumi bagira bati urukundo rwitwa urundi mbega turugenda gutari kugira ngo nanjye nigane iyo Mana nigisha ibyo byiza.
sinoshobora gukunda abantu bose ngo abandi kuko ivyo yabambiwe noba nibeshe mugabo ndashobora gutora umwe ariyana jewe Claudine ndatora Yohani hanyuma ndashobora kwigana Yesu yatubambiye. Ni muri iyo ntumbero rero umusore n'inkumi abwiza gutegurwa kubaka Kristo. Ni muri iyo ntumbero honyine umusore n'inkumi binjiye mu muhamagaro wo kubaka Kristo, mu muhamagaro wo kubaka Kristo, kugira ngo kakayota kadacika k'urukundo, kakayota kadacika k'akanyamuneza mu vyamana, aheze akaronke mu rugo rw'Kristo, mu rugo rw'Kristo. Ukagira ati kuva mu mamuko unoitamuterana Imana yari yagira abantu vyerekeye igikorwa bubatsi, maze iryo jambo ry'Imana rikaba ryaranyuze bashobora ingene rishira mu ngiro, ingene rishira mu ngiro. Niko rero umusore aheza akiyemeza akamera ko wa muntu wa mbere w'umwamuko umwe yagira ati uyu rero ni umunyamagufa yanje akira novuga nti abumva bose uyu ni umunyamagufa yanje n'umubiri wanje azobwira umugore wakuremuka ni akayoga ni abarikashimira ukuri kw'Imana yaremye umuntu wambaye urukundo azobwira umugore. Rero ry'amajambo umusore abwira inkumi imbere yatari maze n'iyo nkumi igasubiza kuri uwo musore yatari n'irema rishasha kandi ayo majambo asukura ubahanye igufa ry'amagufa yanje uri umubiri w'umubiri wanje uri umutwe w'ubuzima bwanjye umubiri wanje uri umugore w'umugabo. N'amajambo rero arema ubuzima bushasha bw'umuntu. Nico gituma arasubira kwitwa umukobwa wa Naka yitwa Mukama, umugore wa Naka. Asubira kwitwa umuhungu wa Naka aramukiranga ko yagirwa umugabo wa Naka akaja ku buriri n'umuntu mushasha. Ubwo rero ubuzima bushasha nubwo buhagaze ku muhamagaro ariko bukabwirizwa kurangwa n'aya majambo abo Mweranda atubwira. Muwamutangiye abubatse Kristo babatanguye ubuzima bushasha bagiye kugira experience y'urukundo n'akanyamuneza bya misi yose. Hanyuma rero turavye tuvuga mu misi yose reka niko tutamabwiriza niko bimeze ipfira irobo ipfirare hari n'ubwo yubaka mugenzi we azi nuko agiye guhana igihugu kugira ngo ajye kurwana bitari bito oya ntabwo babishyira mu mutwe. Niko imenya muri umusore cyangwa inkumi ukamenya ko umurya w'umusore cyangwa inkumi bifise imigero yo kurwara cyangwa bana nabi uca umunebereje hakiri kare n'uruvuga rukamunerera rero Imana bakabatsireba kuko bagira bati sinkoza kwikegera intango shaka ukuvuga yuko ubanza kumubwira mu mutwe wawe igitangaza gihari cy'abana. Uyu musore rero ngo nawe niwe kunyamuneza ku buzima bwanjye ukamubwira ikintu kitari kiyo kuhacabisi. Uyu mukobwa cyabanje ni urukundo rwanjye mu cyo tubashobora kuba ari kumuma kanuma kanje ashe nubaze amajambo y'Imana ivyerekeye ko umuntu utari kugera wako bari baha umutwe wawe ari hejuru vyobaye vyiza rero kuva umunsi umushitara hejuru kuko kubije hejuru ariko bikwiye ahantu bikwiye bwa mbere nuko abenshi batimenya abenshi biga bityo banga batimenya kuko mbona tugira ati icyo twemera tubitwaye mu nkono z'ibumba ntitwibimenya ntibimenya yuko umusore cyangwa umugabo muri kamere yiwe akoze mu gusigirwa. Ntiyamenye yuko umugore muri kamere yiwe akoze mu kurambirwa. Tugumye muri kamere yacu rero niturondere irindi soko ry'ibyo byiza ahandi duca tuzorora kuko tuba tubikora nk'abantu tubahaye bakobwa kamere y'abagabo no kurambirwa. Uzorabe nabo inyama mengo icyo gifungwa gifungwa kwa Burundi uzihereye ku wa mbere gushika kwa Mungu ukazimara k'ukwezi na 12 sinzi yuko umuzi biragera ntibikunda twakeneye ko twavuga n'ibirengarenga n'umukuri ni kuri ko tuneze none rero iyo
kuryagirwa n'Imana. Mu mazaburi mbego izabijyana na 18 iravuga neza ingene abatatse urugo bahimbaye kuraba, ibikorwa byabo biringaniza umuryango w'abantu n'Imana. Kubera iki? Nuko bashira imbere yawe bakagira isangira mutima, bakaba abahuza migambi, abasangira mutima n'abahuza migambi. Ivyo nivyo bigaragara mu biyago vya misi yose. Akenshi rero vyama kuko umuntu aguma muri kamere yiwe, iyo yavuye ntihamupfa inyuma, agasanga ariko aragambukira akagendera ibicuruzwa vyiwe, hanyuma nuko akabishira inyuma, ugasanga umugabo yataye urugo, wiga mu vyawe niyo wigira ikibanza umugore n'abana agira ngo yawe ntiwigire ubwari ikibanza ijambo ry'Imana ryakugize uri muntu, ijambo ry'Imana ryakubatse gushikana kuko rugendo kuhitamo umuriko bawubwire banaka cyangwa umusore banaka kugira ngo uze gushinga urugo, ushaka kwibera kandi n'igihugu cyane akazi kuko bica bikunanira. Nico gituma rero Papa Francisco aduhanura akaduhamagarira kuzirikana ijambo ry'Imana, kugira ngo ijambo ry'Imana ritume ari imfungurwa ya misi yose. Muzorabe mutegereze ijambo ry'Imana, hariho uberito uca ubona hariya ubagabukana ikahamurika, hanyuma nawe ushobora kuhabona, umaze kuhabona ukabona ibinogo biriyo, ibizitaza biriyo, uca wihutira kubizibira n'ibihunga, uca utera intambwe y'ukurondera novuga nti igisubi kiri kandi kiba akanyamuneza k'umuntu. Kumbe rero nyine Papa Francisco adufasha gutegera ijambo ryakorera kiri mu nimero y'ijana na 10 y'ibitabo yanditse akanyamuneza k'urukundo. Avuga ati iyo umuntu afite urukundo ashobora kugirira neza uwundi, cyane iyo abona ko ubuzima bumugendeye neza biramunezereza, gutyo akaninahaza Imana kuko Imana ikunda umutahana kamwemwe. Umukama wacu arashima ku buryo budasanzwe uhimbazwa n'ubuhige bwa mugenzi we, tudateje imbere mu bushobozi dufise ukunezerezwa n'ineza y'abandi, cyane cyane iyo twizigitiriye ku byo twebwe dukeneye bigisa, tuba twiciriye urubanza kubaho mu kanyamuneza gake, kuko nk'uko Yesu bivuze yahimbaye gutanga ubuzima bwose. Umuryango ubwirizwa kwama ari ikibanza aho uwuronse ikintu ciza mu buzima bwiwe azi ko bose banezeranwa nawe. Kiri murabona abapfasoni atubereye imico y'abarundi akenshi umugabo ari we kuri bikunze umugore akazana ibyiza mu rugo, ariko murabona abapfasoni bategereye neza, avuye guhembwa akazana agashati keza yashimye cyangwa agakoti keza yashaka akazana wiwe. Iyo bigenze uko uba uriko urabatara, uriko uravomera wa rukundo, uraheza rero uruhuri rw'ubuzi maze yegeze urwo ruheri rumba rukomeye kandi kuba akanyamuneza, kugira rero serivise mu muryango ndetse serivise nziza ugirira umubabere nabo n'abagenda nabo mu rugo, nicyo gikomeza rwa rukundo rumarwaye kandi ukabana ndetse kuba rutera imbere umunsi ku munsi, urukundo rurenza kuri byose. Ivyo rero aho urebe bigira nagabira abubatsi, urashobora gutonga nabi ukamwigufa, ugasanga wa musore yoracyara hejuru katabuze ku muhungu n'ingo yambaye ikoti, n'ingo yambaye ikoti nabi umushikanye mu nzu ugasanga ni ikoti ryawe, mbega ushobora gusubira ushobora tegera zikatuma muri ruki uyu musaraba yo kamere ko ntabyemeye. Nicyo gituma ubona ko bavuga uti ndakwemere ko ntazoguhemukira mu mahirwe no
reka amazi atariye aratanguye ndiko usanze wiriraniwe wari uzi kugira bijyanye ntabwo tugira umusore ashobora gutombora cyangwa gutoba nabi akinjira n'igufa mu nzu kabizi ako kwigufa wa mukobwa wicaye usanga nibwo buzima bwawe niwe yabaho neza bize kugira yigira twenge ushize kubikomera umuryango urimo agacurura yereka twenge n'abandi bakubaka cyane yigirwa ukiyigirwa ukwiye gucurura nabwo cyo kucumira oya cyukebya zikaguma niwo vyikubira yawe nicyo gituma rero urukundo ntabwo rurenza kuri byose kubera ngenda kwigisha rurenza kuri byose naho umuntu yabisiye kamere rero novuga ni gituma aba urukundo ndakunda urukundo kamere irahinda igeze ahantu kwisanira igeze mu kunyota kirabura igeze mu byatsi kazatwatsi aha bameze kure akarinda kwese ko kurongo ari bavuga mu gihugu bishize rero basanga uguye muri rufa cha wetuti biyo mungamatiye urukundo kandi urukundo rubwirizwa kuba wa rukundo wahanyuze wahashitse warukundo n'Imana yakunyereka mu bihe byinshi aho nagenda yibuka mbanira yigeze impera kugira ngo barukundo rwisunga rwa Kristo yabanje gusara nicyo kubaka Kristo ari urukundo rw'abantu rw'abantu zanjye bahanguwe bakunguko oya urukundo rwitanga umusore cyane ndako umugabo akajya kunyamahoro yitanga akarenda kuri zose akita kutari kugira ngo umugore babere umugore ko niyo bwanjye n'ibishingiro nibyo mwese mugashira imbere ikibonesherezo nuko mwese muraba ugomba kwitaba kugira ubundi amererwe neza kandi ndamaze kubona amaze kumva abagenda gutyo agira ati jewe nshaka kumwitangira kugira ngo mwiza nayo bafise kamere mbi usanga wamuhinguye usanga yarindutse ubundi muntu ukaba nkabo kurya wa muntu wambere agira ati ubu rero icyo kwibabwira ko neza niko novuga ni umuhamagaro w'umugabo n'umugore Imana iduhamagarira kuzuzanya kubakana nicyo tubasigura kubaka urabubaka rero mu mpande z'ubuzima bwiwe bwose niyo ari umuntu atagira akanyamuneza kubera n'umuntu afite ibikomere yakuranye yavukanye yakuye rero ibibazo n'ibintu n'ibindi rero giti ukamwubaka kubera wamwereye bakurere umutwe wawe wamwereye bakurere ufanye amagufa yawe wamwereye kugira ngo ubaka kugira umuntu gusa rero ni inzego kugira ngo ushinge intare zose wamenye n'ibiciro kandi wagiye mu buzima bwawe nibanga rero rihambaye kandi rihimbana papa arabandanya kumwiburo kurikira agira ati urutonde rw'ibyo tumaze kumva bunganirwa n'utwungane tune dusigura ko ibintu byuzuye byose rurenza kuri byose wemera byose wizigira byose rurinda byose aha niho tubonera ubukomezi bw'urukundo rushobora guhangana n'ibyo byose birubangamira bisanzwe mu mico n'imigenzo y'abantu ubwa mbere na mbere havuzwe ko urukundo rurenza kuri byose ibyo biratandukanye na ntirubika kari mu nda kuko iryo jambo rifitanye isano n'ingene bakoresha ururimi rishobora gusigura kutarakaza abandi kutarakaza abandi kibi gishobora kuba kiri mu mico ibyo bisaba kwigerera mu gucira imanza abandi kurwanya integamiro bituma ducira abandi igihano kibi hariho abantu bubakanye batazi kwengengana ubwo nyine akatameze neza muri mugenzi wawe kigatuma ufata ingingo uhasha ntuyazane nayinuzwa narikunaniye kuko uwo kubaka si ukuhiganwa si ukugira ingere mu yindi ariko ntabona nuvuga ni ukwihangiro
w'icyo gihe rero ugeza ngo ube uraba akazi kose kubaye nyaba byose babirengana ugashira imbere mpumure bwiza imbere kugira ngo umufashe nawe ashobore gukira ugahindukira amazi kubirengana ati hariho intenga by'amaguru ariko ubona ko bitamera neza ukamenya ibihe kubikubwira niga kumanura n'ibintu mu rugo nizo byambere mugabo hari abantu banora nabi umuntu ari gutsikara cyane atarabacuruka ugaca umusanze rwose cyane igitutsi umuhanzi muko baje kumusura kimbwira uti wakwiye rero kubera gusamara ufise n'uruhara urahabuze bibaza umuhanuye kandi arashobora gukira ukashobora kubona ibintu bikomeye mugabo kimwe cyo gutaka ukashobora abantu bari imbere yawe aheza kwazuke nyabona akora ko biko ndi wa mundi waje kugira gukana ndetse n'igere naho ibyo bibanye n'imvugo tumenyereye ijambo ry'Imana risaba ibi nimureke kudodobereza imyabene wacu unyakunyere kuvuga nabi ubundi ni uburyo bwo kwikuririza wowe nyene ugasasira ishari n'inzigo muri wewe wiyubakije ikibi uriko urakorera abandi kenshi turibagira ko kwaragaza abandi ari igicumuro kinini igitutsi kinini ku Mana iyo byanditse rwose ibara abandi tukonona ibyo tudashobora gusanura nico gituma ijambo ry'Imana rikarira cyane abantu bakaririkareka mwabagore ego kumugore baraza bakaba bantu nabo akaririkareka rero gakomeza kugira gafise ububasha n'ishano bikomeye cyane kandi mu ngo ziburana akenshi abagabo uzoraba urya mugabo aja mu kabare bikanga amataha nawe yagira amahera akurumaniye bigira ngo akubije byacu n'abandi bagabo nkawe uzohare neza kenshi uzosanga umugore yashikuka kuko atinya gushikira byasohoka ndetse ndogaye wewe umenye yuko atakajya mu neza zo usanga kuko ari igitutsi ari amajambo yakiye amajambo y'ikika amajambo y'ikika nigakuru akenshi rero akari biturekare igezi karabakwikaragora ariko tukiza kumenya ko twihata kugira ngo ibyo byakameremere bitsinze kuko tugenda bishaka mu rugo n'ibanga bishaka naho rero dukeneye tunamerana aho dukeneye tunamerana kuko tunamerana niwe atwosha akadukomeza mu butumwa tuba twahawe igakubaka kwisi n'ubutumwa kubaka kwisi n'ubutumwa uhimbaye kandi uhambaye kuko urugo rukristo urugo rurimo akanyamuneza k'urukundo nuvuga ni iki kitatugereranya hano ku isi gituma abarubona abona uwo muryango baheza bakamenya Imana n'ubwiza bwayo bakamenya Imana n'ubwiza bwayo iyo habonetse abakristo bubatse ubukristo uravuga ko bubatse ubukristo neza bagende ibanga n'urukundo n'akanyamuneza k'urugo birahimbana abasore n'ibaza ati nanjye nifuza kubakana nawe mugabo usanze umugore n'umugore bafite yawe ugasanga umugabo atazi icyo kubaka yibera akibera yibara umugore yari ataretse abagabo kandi umugabo yanagenda umuntu ashobora kumiriza mugabo yabishyize ku mugore nawe akahasanga ari icyo akasanga ikintu yariwe kandi mu kabari cyabereye abagabo birarishe cyane kandi biranatugirira ku buryo usanga abasore batinya kubaka abibiranye kubakura bati nokubera abana aba agashyiramo umugeni nyinshi akabitinya w'icyo rero ubwo ntazakara kabiri ruba ari kurorona umuhamagaro w'imisore umuhamagaro w'ubwoko bw'Kristo ariko bikoze neza ariko yigisha ariko atanga urupapuro rwiza n'urumuri batoyi babo bazobakurikira
icyo tuba tutategera ko iryo banga ryo kubaka Kristo rihambaye cyane. Hari umuntu akagitera ku rutare, abubakanye bakundana kandi biyumvanamo, umwe avuga neza ibyiza abona mugenzi we, aragerageza kwerekana uruhande rwiza rw'umutandukanye wiwe, naho yoba atabuzi intege nke n'utunenge amubonamo. Ibyo ari byo byose baragumya ururimi kugira ngo ntihagire ucoza agashusho k'uwundi. Ariko si ibyo gushyira hanze gusa by'abantu babona, bibiza kuba ari ibintu by'imvamutima. Ubu ni abahanzi twabivuga. Si ukwiherereza ko rero wigire nk'utabibona kandi nk'utabona ingwara n'utunenge twa mugenza wawe, ariko ni ukuba amaso kuko ashobora kubona utwo tunenge n'ayo makosa atiyubahirije icyo yagutse. Aribuka ko izo ngeso mbi atari zose zigize umuntu, ari gusa agace k'ubuzima bwiwe. Erega izo navuze rero utimenya. Iyo umugabo ashakuriye birenze umugore wiwe, iyo umugore ashakuriye birenze umugabo wiwe, gushika babana nabi muri ibihe bibiri, umwe wese bwiye kuri bo aba yibagiye ko uwo mugenzi we nubwo ari ikiremwa cy'amagarama, kandi nawe wenyine utari umumarayika, uyu akuregera kuri ibi cyamutumye kwiyagora kuri ibi, nawe ushobora kubaza muri uruhanga. Kwengengana rero ni umuhamagaro wa Kristo. Kwengengana barabwira ukubaza Kristo. Iyo umusore n'inkumi baje kubaka, umwe wese afite ikiganza, nawe ikiganza gifite ipoketi ihegeri, ipoketi ihegeri. Uyu ni umusore ariko n'umugore n'umukobwa ariko kuguye. Iyo bahaje rero ariko kandi baza kudoza ihegeri n'ibyiza, ihegeri n'ibyiza. Hanyuma bageze kubaka mu rugo, bagenda bigira inama kandi bagerageza gushyira mu ngiro kugira ngo bya byiza bigize umugore bigende kuzibira bya bihengeri bigize umugabo, bya byiza bigize umugabo bigende kuzibira bya bihengeri bigize umugore, agacagubana neza. Nta bihengeri zigakora mu mugore. Kugira ngo ahamagara make ucunganabira n'ibyiza ushobora wewe wamugabo umugore kuko kuyereka kugira ngo ndase magana akajya yereka ndashire cyiza kugira ngo nawe yuzure amwiza. Nega umugabo umugore akaba atowe n'amaze umugore w'Rwanda atazi gukura mu nzira, atazi gukubura, ufise amaboko yoca kurekera mu rugo abari barabasasa oya ushaka ugategura neza ruhande rw'ibintu bigishije, kundi ruhande ukajya kuwuzanira bati kugira ngo bibisi kwiteka ry'urugo rwawe. Uravuze ngo abantu ngo nibazaza gutuka umugore we azi ko umugore we ari abiganiye mu rugo, ntabwo uri kuri iyi saha utabizi kandi icyo watoye kugira rero ijisho ribona kare kugira ngo ubone ikibereye mu rugo, naho mugenzi wawe batabishoboye ko ni uri kurahimbaza kandi uhimbaza neza iryo bantu kandi ukubaka maze kandi urukundo rubone ku muryango wawe. Nibanga rero bambyeyi mwe namwe muri misore nibanga ibwami ikoroshe mugabo kandi ibanga akanyamuneza ukuntu uko kwishimira abandi biratuma umuntu ashobora kwidegenza mu migenderanire afitanye n'abandi. Ntibikenewe kugeza uwundi kumunenga intambwe ku yindi kugira ngo ntaguciye. Urukundo rwegera byose ruragiye
ruragwira ukwishyira rukizana ruraheba kugenza byose rwigarurira ubundi cyane mwiganzira. Hariho imico iboha abantu, hariho imico iboha abantu, harimo n'umutima w'ababiri. Abagabo benshi kuko bazi yuko uri umugabo ukana, uri umugabo igihe umugore akubera umuja ugakora byose kandi ukabera ibisanzwe. Mucerezi niga n'umugabo rero yaza kuvuga ngo nafashe nawe umugore cyane naramuhaye igikorwa cyane cyane yego w'umuntu cyane bagibaye ariko nibatavyiga ikigira umugabo zo gukaka, ikigira umugabo singimba, ikigira umugabo so kwamikara kugira ngo baranze tuwe vunda kugira ngo oya nyabuna ikigira umugabo nuko ushobora kwita mu ziko kugira ngo abari mu rugo rwawe bose bagira akanyamuneza. Icyo kigira umugabo yakora ibitari ibyo ni ukuzimira, bitari ibyo kuyoberwa. Kwita mu ziko kugira ngo abari mu rugo bagira akanyamuneza. Ariko rero tubitegere neza, si iby'abagabo gusa n'abagore turiyumvira mucyo umugabo ari mu rugo. Oya, urita mu ziko na mugabo urita mu ziko kugira ngo unige gushika ku cyiza, kandi ushaka ku cyiza muze murabe ikibi cyamugeza mu mikorere y'ubari abana. Oya, ibyo kugeza birabe ubitereko ubondeye ikintu cyiza mugarika n'umusiga mu kurondera cyiza. Icyo cyiza rero mu rugo ni urukundo rugaragara mu kanyamuneza, urukundo rugaragara mu kanyamuneza. Ngibyo ibyo abubatse batokwigira bibandanya rimwe kuzirikana kugira ngo tubafashe gushika mu ihangiro ryabo. Simwe mwantoye, nije nabatoye, nabashinze kugenda mu nkambe y'icamwa kandi icamwa gihoraho. Ntugire ngo kuvuga kondoka, oya, ico camwa gihoraho intanda ntigwigeze kuba umukunzi wayo ni urukundo rudatsindwa, urukundo rutazaza, urukundo rw'amazi. Ico camwa c'amahoro rero ni urukundo. Nico gituma mubona umugabo n'umugore niko bivuga neza, umugabo azohora asenyanira akaza kwibaza ku mugore wiwe kugira ngo urukundo barukomeze kandi barwereke abantu, barukomeze kandi barwereke abantu. Nico gituma rero kugira ngo ibyo byose umuntu ashobore kubirangura neza kandi abibemo ari vyiza n'umwiteguro, navuze nti umusore yageze akaza bavuye wese ndamukunda aba yahaye inkuru yageze ati umusheri murambabaza aba yahaye n'abagabo muri imyaka ibiri yabaye abagabo n'abagore basanga arabamenye abo bita ababashi ko batateganya neza ijambo ry'isuku navyo vyogorora vyinshi. Uritonda kandi umaze kwitonda ukamutoza mu bandi bantu bose, niwe wenyine wita shehi, niwe wenyine asubirizwa kandi abakristo bayibayeho neza. Niyo bishitse inyatsi ikahaca ugafata usanga arangira gusubira kubabwira ati jewe narakunze kumwe narajije, ugasanga asaza gusabira imisi yose yibutse umunsi yapfirako akaja gusaba imisi yarakuye gusabira kuvuga bakumana urukundo n'ibima y'urukundo, n'ibima y'urukundo. Urwo rukundo rero rwo muri mutima iyo wateguwe neza ukakwinjiramo neza mu gihe cya fiyansaye ukiha umwanya wo kumwihweza, biraheza bikagufasha kuzovuga kuba mu guhamagara. None rero abantu ba none dukoze mu kwihuta kandi bica tuzorora bati imbwa yari gusiza ibihubi. Kubaka neza amajambo, kubaka n'ibikorwa, kubaka amajambo, kubaka n'ibikorwa. Nico gituma rero uwo muntu uzotwagirira kandi yibaza ati ndakwereye kuri kuba cy'amafa yanjye ni umuntu wagenzuye neza, ni umuntu wasabiye agira uti uyu muntu ndanahawe n'Imana. Iyo Mana niyo yabashatse kuguha umusaraba n'uwo ukaba waritonze kandi waramusaraba
urayininahaza kuko nicyo yashatse kuzobyanamisha. Yesu yavuze ati ushaka wanjye wikorere umurikire wikorere umusaraba ugahinduka wanjye tubwiza kugerageza umunsi ku munsi turondera igihagararo kizima cya Kristo nk'uko babonye. None ntitwobitinya mugabo tubanza kwitegura neza kuko siyo ntumbero rero umusaraba ntituwucagura icyo cyacana icyo ari umusaraba nicyo witunga tutacitegura tutagishaka mugabo tugacakira kuko tubibwiye twabishaka tukakira icyo cyose kitubabaza kuko tugira tuti turi abakunzi ba Yesu turi abagenzi ba Yesu turi abigisha ba Yesu turi basamuragwa b'inzira y'ubuzima bwa Yesu. Baca bati rero cyose kigoye mu buzima bw'iryo bantu wemeye kubaka Kristo kugira ngo iwo umusaraba uri ibitugu yamufashe kuri Imana umwana w'Imana. Nicyo tuba rero kubaka Kristo ibyama byuzuye isi byose bikagenda neza harimo byinshi cyane byonona kandi icyo abereyeho n'ubwo ruganiriza bw'Imana. Mugabo umuntu yamaze kumenya Yesu ntarakwiye kubaka Kristo orongera ati mbega n'inzara uburyo twambara kubura abana kubura kugira abagororwa ati ibyo byose ntabwo bishobora kugira kubera bamenye kubera urukundo Kristo yatweretse. Rero abavukanye mwebwe muri iyi minsi 9 bigusaba kwirinda mutamweranga musabe iyo rema n'umwe wese mu rugo rwiwe kuko kandi twisabire n'abandi tutibagiye cyane cyane aho baritegurira kubaka Kristo kuko ubitegura kubaka tutabikora Kristo ni iminsi muri iyi myaka ni bake mu kwiryo banga y'umusaraba ni bake mu kwiryo banga ko bihambaye kandi bihimbaye bapfa kubitanga kuko mu dubi kubera inyinshi mu kurere zireba bakaturiye. None rero twasabye kugira ngo tumerana bemeye kandi babaga umunsi mbere babashishwa umunsi bwakomezwa ababuye bazima ashobore guterwa n'iryo banga bemeye cyangwa barondera kugira ngo maze iyo nzira ibe nziza nibo kugira tugere ku isi. Uri Yesu adukunda uratwibutsa